mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika bahaye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda gushika igerekerezo rya mbere nzero uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2026 kuba zavuye mu gisagara ca Uvira, ariko uno munsi tugerekerezo rya gatatu zino nyeshamba ziracari neza na neza muri kino gisagara ca Uvira. Ibi biri muri ino nkuru tugira tubashikirize, tubabwire ati nyamba bimeze kubera iki Trump atofata muri ajya amamisire ariko aramijagira muri Venezuela akazana yakaramijagira bwizi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mbega nike kintu cyo kiriho kiratuma perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika atari karashira mu ngiro ivyo yiyemeje. Mu jambo nyeniteka Reverien Ndikuriyo yashikirije ku munsi w'ejo mu nama yari karashikiriza abanisidayo n'abamenyesha makuru mu kiganiro yaremesheje, yaravuze yuko mu gihe Amerika yo ituhagararira nk'uko yabisezeranye ano masezerano ya Washington, izino nyeshamba zikoma muri Uvira bakeneye guca bahabakura byihuta ari uko bakoresheje ingufu zabo. Ibi biri mu ijambo novuga yuko nabashikirije ndabicishije ku rubuga rwa Code Entertainment, abatararibona musimbe mu yirabe. Ni video ndende kabisa nyine iteka kirasigura ibijanye n'izi nyeshamba mu gisagara ca Uvira, ariko muri kino kanya sinje kubabwira ivyo, ahubwo ndaje tusubire ku mirongo y'urugamba mu gihe hari hasa nuko habaye agahengwe gato mu gisagara ca Uvira. Imigwano yongeye iranzura kuno munsi wa gatandatu ugerekerezo rya gatatu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 mu gisagara ca Uvira. Imigwano ni myinshi cyane, abene igihugu benshi bariko bariruka, abandi bariko barahunga. Ariko imbere yuko twinjira mu idonido y'ino nkuru tubabwire uko vyifashe aha mu gisagara ca Uvira, mu nkundire manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudahengeshanya kwa mudukurikirana, mwebwe twamaranye umwaka wa 2025 twatwijiranye muri 2026. Ndavuga bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndavuga abari mu Rwanda, ndavuga abari muri Kenya, Tanzania, abari Uganda, abari Mozambique, abari South Africa, abari Zambia, eka Afrika yose muri rusange twidodagora ko tuyimare, tutibagiye n'abandi badahengeshanya kwa badukurikirana, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Europe. Tubabwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse bitirwa n'amasaha muri ko muradukurikirana. Muri ko je mugiye kubana nitwa Cody the Black. Inyuma yuko tubanza kubashikiriza amakuru y'ivyabereye mu gisagara ca Goma kwitigerekezo rya kabiri, turaje twisure ngaha mu gisagara ca Uvira. Tubanze turabe eske ni kiye kintu cyo kiratuma President Donald Trump atariko arashitsa ivyo yasezeraniye abakongomani, kuko mwibuke yuko yababwiye ati zino nyeshamba yabanje ati amasaha 72 izo 72 zirahera, arababwira ati reka ndabongere imisi igera kuri 11. Iyo misi 11 yarangiye kwigenekerezo rya mbere nzero uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Muca mwumva yuko hari kwibonanye, ariko ubugeze amagingo tuvugana perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ntaragira icyo avuze, narijya azi neza yuko zino nyeshamba zikiri muri buno butaka bwa Uvira. Ariko ku rundi ruhande rishobora kubaza byinshi ati nyamba uno munsi inyeshamba z'u Rwanda zitarava mu gisagara ca Uvira, murumva yuko bizogorohera, bizogenda gute? Aya ni ibintu umuntu wese akomeza kwibaza ati bigiye kugenda gute, bimeze gute. Ariko naganda bibabwire nkuko nyene iteka yaraye abivuze wenyene, ndetse yaranavuze yuko hariho abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagicungiye ku maso zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ivyo zikoza hano mu gisagara ca Uvira. Tumaze imisi duce nabica ku ruhande tutababwira yuko hari ingabo z'ubundi ziba ziri muri Kongo, ariko ntavyo twari tuzi. Ariko kumvirije rijya jambo nyene iteka yarashoboye kubisigura neza, aravuga uburyo ndetse ingabo z'ubundi ziba ziri hajya mu butaka bwa Kongo. Ndazi benshi mwaratahukiwe, ndetse anasigura igituma abasirikare batahanywe bagira bakoreshwe amakosa, ndetse banubahiriza ibijanye n'amasezerano ya Washington, kuko abasigayeyo nta migwano basigaye, kuko basigaye donc murabizi icyatumye ingabo z'u Burundi zica kuri burya butaka. Yaravuze yuko hari impapuro basinyaniye na leta ya Kongo y'ubufatanya hagati y'ivyagisirikare n'umutekano. Ibindi aziko mwabikurikiranye, rero mumve yuko abariyo ntabwo ariko barahigana na M23, ariko bararindira igikorwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika itogira icikoze, murumva yuko directement
ibintu bica bihindura isura. Ati bihindura isura gute? Nyiri iteka yarabivuze mu majambo yoroheje, aravuga ati leta zunze ubumwe za Amerika yari zihagarariye ano masezerano ya Washington, ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi muri ayo masezerano yararimo. Mu gihe rero Trump atokora ibyo yiyemeje, tuzosha dukora wowe yavuze ati tuzosha tubishira ku murongo. Murabizi ukunda kwivugira, kumbure reka turindire ikizokogwa cyangwa ikigiye gukorwa, kuko zino nyeshamba byo ziraboneka ko zitagiye kuva mu gihugu plutôt mu gisagara cya Uvira. Mwarumvise yaravuze ati mbere wanashaka igituma Uvira yafashwe n'u Rwanda nuko hamaze kuba hafatwa, mwabonye imodoka ziko zirazana amavedete mu giyaga cyatanganye. Tuje tubabwira amavedete cyangwa ayo speedboat y'ubwo bwato bwiruka cyane bw'intambara, yuko butahamaze kabiri. Muribuka yuko bwaciye buraswa na coalition ya FARDC iburasira mu kiyaga Tanganyika, neza kuri poro ya Karundu, hapfiramo abasirikare benshi ndetse n'ibigwanisho bitari bike byo byarashoboye kuhasigara. Rero muca mwibaza ati inyeshamba zaravuze ko zitazova muri Uvira, kandi nivyo byaravuzwe na Bertrand Bisimwa, biravugwa na Colonel Nanga, ndetse batangura gutegura manifestation atagize hagaze kugira ngo bashobore kwerekana cyangwa kugaragaza amakungu yuko abene igihugu bari mu ibi bice inyeshamba zirimo babyishimiye. Reka tureke kwinjira muri ibi by'amakomantere byagiye biravugwa, ahubwo ndababwire situation actuelle y'ingeme maginga ngati ko turavugana mu gisagara cya Uvira. Imigwano iriko irahaba ari imigwano y'inkundura, ni imigwano iriko irabonekamo amabombe, ni imigwano iriko irabonekamo inguho zikomakomeye, ni imigwano iriko iratuma bene igihugu benshi bahinda umushitsi maze bakinjira mu mazu. Nkuko tubikura mu makuru y'abasanzwe bari ngaho mu gisagara cya Uvira, nuko mu guhera mu masaha y'agatondo muri Uvira ibintu bitari byoroshe. Muri Uvira kabisa guhera mu masaha y'agatondo inyeshamba zatakanye mu buryo bukomeye na coalition ya FARDC. Katubabwire uburyo magingo ubu tuvugana ingene vyifashe hano mu gisagara cya Uvira. Mu gisagara cya Uvira intambara ikaze iriko iraba mu bice bihanamiye cyane mu nkengera z'igisagara cya Uvira. Kuri wa gatandatu igerekezo rya 3-0 umwaka wa 2026 hatangu kuvugwa amakuru y'intambara akomeye mu mihana itari mike yo mu ntara ya Uvira hafi y'igisagara, mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko bivugwa n'ababa muri ako karere. Iyo ntambara iriko ihuza inyeshamba za M23 zifashijwe n'abasirikare b'u Rwanda hamwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC bafashijwe n'amakambi ya Wazalendo. Izo ntambara ziri kwibanda cyane mu mihana ya Kashombe, Rubanda na Musingwe, aho nyene mu duce twa Katongo na Kigongo. Ubwo nibwo buce novuga yuko buri kuburaberamo intambara kandi zikomeye cyane. Nkuko amakuru abandanya bivuga, imigwano iriko iraba, imigwano iriko kiravugirwamo amasasu menshi, yaba inkozi nini zitoye, kandi indabandanya no mu gitondo cy'uno munsi. Imigwano bisigura yuko yatanguye mu ijoro, urwamo rw'amasasu mu gisagara cya Uvira kiri hafi y'igisagara cy'u Burundi biriko birumvikana, ku buryo n'abari hafi y'igisagara cya Uvira bari kuri kote y'u Burundi bariko barumva ingene iyo migwano iriko irabera ngaha ku butaka bwa Kongo. Muri Uvira kabisa nivuta ni kuvute, muri Uvira ibintu nibisanzwe, imigwano ni myinshi cyane, biboneka neza yuko FARDC iri determine twavuga ngo iri determine, ariko ntituzanire feedback y'ivyo yadusezeranye. Ikibazo cha FARDC kutisubiza kino gisagara cihagiwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda cyo bakiri hehe? Mwebwe mudukurikirana, ni ikihe kibazo mubona yuko kiko kiratuma ibi ntambamyi kwisubiza kino gisagara? Ndavuga coalition ya FARDC, ariko byose bibafiseho vyugariye, kandi question y'umwanya. Ndazi yuko ibintu byose turabona intanguro ndetse n'iherezo yabyo. Rero mu gisagara cya Uvira byatumye abene gihugu batari bake
batariko baraja muri weekend nkuko byari bisanzwe biri, abene igihugu batari bake, imirimo ntikiraranguka neza, ndetse no mu bindi bice byose mwumvise abene igihugu bamaze kuba biyugamye amazu, kubera ko dushobora gusohoka ahantu ariko aravuga amaroketi, dushobora kuvuga ahantu ariko aravugira za mashini gani, ariko aravugira zia mpozi nini zinini, murumva yuko nivyo wobikora udatekanye. Rero sinagombye kubabwira byinshi mu kino kiganiro, ariko reka mu mpunde ndabikibanure. Uwiteka Imana bishoboje, turongera dure mu mirongo y'urugamba, tubabwire ibyaranze neza na neza manifestation canke marche dope yabaye ku munsi w'ejo neza na neza mu gisagara ca Goma. Mushobora kwibaza ati byari bimeze gute, ariko ico nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo dushobore kubabwira vyinshi byaranze urwo rugendo rw'amahoro rwari rwateguwe n'abene igihugu bakongo, kugira ngo bashobore kuba biyamiriza abanyarwanda ku butaka bwa Kongo. Reka ndibikibanure, mwari kumwe na Jacob Dido Black, ndabasabe gushira mu commentaire, hama tubandanye tubabera ijisho, tubandanye tubazanira byinshi mutarabasha kumenya canke mutariko muramenya vyihuse, ariko twaravyiyemeje kandi tuza kubikora ataco bisavye nk'abarundi ndetse bakunda n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tuzogera kubabwira situation zose uko zimeze, haba ngaha mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Bye bye.